je nicanye n'abandi banyororo nambaye kondane fresh naturiye ndiko ndamedita sinzi ukuntu ntangutse guca puf ndamona mona cyo numva umutima uradunze sana. Ubonye MONNAWALDA Ego kubera nari maze igihe ntamubona amaso mu yandi afu ndamubonye surprise sinenze ikintu kinzanye rero ikintu cyababaje mama cyane kubona nuriye njya ntambabazi baro ntangwe kurabira mama mabaro bimwe narabira muri filme amabaho ukarabira umuntu mu magrillage. Rero ugo rugendo ndibuka sinari je sinkunda kurira narariza musozi ntazi yavuye. Ndibuka umupolisi w'umumama yaciye ambwira ati BAINTURO tatoka tu. Iyo umuntu ari mu bihe bigoye ntihabona abakunzi ntihabona n'abansi kiriya gihe ntitwigeze tubona cyane cyane twumva ngo satb canke Impamvu niyo rusanzwe urimwo baje gukuraba. Mbega waraje kuraba nimba bataje gukuraba kubwayo vyari bivuze iki? Nico gituma nakubwiye ati narize byinshi mu byo nize nivyo birimwo. Ikintu gikuru nize cyane no kwibako kuko kuza hari ico bisigura no kutaza ari ikindi bisigura. Yego birababaza ariko birigisha cyane. Yego satb yari mu bro wawe mwamana wami wiwe yami wawe ukiba mu Kinindo. Nta naga text vyari bimeze gute mu mutima wawe muri bijya bihe ubuzima bwari wabubona gute? Easy Monna warumubona nk'umuntu agukenereye ko inabi Monna arakugiriye imbabazi aje n'igitambara cy'amahoro. Byari tusha byanyibagije bijya byose by'imbere. Narumvise ko nanje mfise devoir yo kuzotanga imbabazi. Ku muntu nazo yankoreye iki? Nazo banyiciye umuvyeyi ndumva ko yo kwiyumva amahoro na ame conscience ziyo na esprit ziyo bikuguruka kubera yahawa imbabazi. Imbabazi nice kintu cya mbere kiruhura umutima. Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kundi ahanda brakori juste gale cadre from Marseille ke Black Mansion Black beyond the camera no musaza ndabura timibagire kugira subscribe bakengera ari unyereke wafyonze like zanyu comment yabizitukebura n'iziduye intege ziratwubaka cyane ukaburi kumura Babylon mugati Babylon hoshi ukabura Rastaman mubwira ati take 5 queen Impamvu idasanzwe mwite itanga ishaka Patience Salim niwe mutumire uno munsi umuziki wa mwise BAINTURO ndakura musa BAINTURO na mahoro y'Imana. Nizera kumeze fresh bro. Ndashima umukama. Unapendeza sana. Asante papa. Queen Impamvu idasanzwe. Bivuze iki kubegwa kuri BAINTURO? Just easy nibwo buzima bwanje. Niho jewe. Yo kubegwa ni ibintu bisanzwe. Hari wambwiye ngo iyo uriye neza ukarengana navyo wabona ariko iyo wambaye neza abantu barabibona. Nawe tubivuga uko nyene. Kubegwa ni kintu ni ikintu kigaragarira abantu buryo abantu bakunda ibintu babona kare ntago bakunda bijya barinda kuja kurondera bakunda bijya babona bakunda cover. Rero no kubego biratanga image kanaka iri serious. Bikubiza kuyindi Impamvu idasanzwe ndanagura ati tutume felicitation ku gikorwa ciza ni gikorwa ca mbere usohoye inyuma yo kuva mu buroko canke mu gasho. Tubwire ndakene kumenya dusubira gatoya muri burya buzima kwanza gato imbere ko dushikira iki gikorwa. Vyari bivuze iki kuja muri iriya university nkuko kunze kubivuga? Navuga ko ubuzima bugizwe na experience nyinshi. Muri izo experience nyinshi z'ubuzima hari izo dukwiriye gucamo kugira ngo tubone ibiri imbere. Rero kuri jewe cyabaye icigwa yabaye class nize yasumbiye ayandi ma class nize irambera yakamaro kuko nize kubana n'abantu benshi ahantu hato kandi abantu mutizerana. Yivuze abantu mutizerana tubwire twarabonye kiriya gihe bavuga bati uno muziki bitanguye kwanka dusigaye dufungishanya hagati yacu bisigaye bigenda kunuku ariko benshi ntibaronse umuco wawe apara ya video wari wakoze. Ndakeneye kumenya imbere gushikora na bijya bintu wari witeze nyene kuzobashikirwa na bijya bintu mbega wiziki kuva nkiri muto hari amajambo make majambo papa yambwira nkiri muto Imana ibandanye imurazi impore iyaje. Yarambwira ati umugabo n'agasho biragendana. Umugabo biroroshe kafungwa umugabo biroroshe kagwa mu ikosa. Rero jewe
nama niteguriye agasho apana kubera ikintu kanaka oya ni kubera ahantu hose ikintu cyose umuntu ashobora gutushako arashobora kwisanga ari mu buroko rero je kuva ndi muto gushika n'ubu nama niteguriye ku umwanya nofungwa kiriya gihe iyo umuntu ari mu bihe bigoye ntihabona abakunzi ntihabona n'abansi kiriya gihe ntitwigeze tubona cyane cyane twumva ngo satb canke Impamvu ni wari usanzwe urimwo baje gukuraba mbega waraje kuraba nimba bataje gukuraba kubwayo vyari bivuze iki nico gituma nakubwiye ati narize byinshi mu byo nize nivyo birimwo ikintu gikuru nize cyane no kwibako no kwibako kuko haragera igihe ubona yuko ari ngombwa ko ari wewe utegezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo upase aho hantu ata aide undi muntu so iyo experience narayize novuga kuri jewe ni experience niryo n'ishuri kuko umuntu arashobora kukwigisha muri côté negative ariko bigapasa cyangwa positive kuko kuza hari ico bisigura no kutaza ikindi bisigura yego birababaza ariko birigisha cyane yego satb yari mu bro wawe mwamana wami wiwe yami wawe ukiba mu Kinindo nta naga text vyari bimeze gute mu mutima wawe muri bijya bihe ubuzima bwari wabubona gute iyo histoire ni ndende kandi irababaje gose kuko abantu benshi ntago bigeze babimenya bo babone ibyandikwa ku mbuga bakabona ibiko birapasa ariko ntago bigeze bashaka kumenya ati umuntu ari muri leta iyahe kuko jewe naragiye hari jeudi ndibuka cya kuri PJP nziko ngiye kwitaba byabaye ngombwa yuko baca basigarana byaca bisaba yuko kuko hari mu 13h gutyo 14h umva byaca bisaba yuko haza kuza imodoka ivuye muri Enapo ikatransfera abanyororo bategezwa kurara hajya kuko niko gasho gafungirwamwe abantu bafitaniye amatati n'abakenyetse rero ndibuka ko je bace basigaza ngaho nari mfise n'ibintu nari mfise abaji twari turi kumwe nka gang barabisigarana je ndinjira ndababwira ati rero karabaye nta kuwundi muze kuraba mwugara inzu mucungu twombo niyagira umusumazo za kwiba rero nca biba oblige ko ndara muri PJP kubace bavuga imodoka ntikije zozejo ndashitse barankanze nyene kuko birashika sopaye mu muzu ibintu barambaza amahera baranyereka ku kibambaza amahera akenegwa pfa kwemera kugira ndabe ko norogoka bwa bustari bwose buja hasi ntago ntaco buba bukimaze baransopa barancakaza arambwira ati eba nyumba kuma arambwira ati mbwira abahungu banje bakwereke ntangura kwemera amarembo 30 nayo nari mfite mu nyuma yari umuntu mwiza ariko mu nyuma mwijoro araza aranyegera turayaga kuko abari urubugu abako bakina urubugu dame amakarata ariko je ndakunda urubugu cyane naca nkina nabo urubugu sasa akaguma nyagisha akambwira ati be twabibonye natwe naho twarino twabimenye yuko bakwinjije barambaza ibintu barampindemesho urazi indemesho ni ikintu gikomeye barampindemesho mu gatondo buraca umuntu nabonye yashitse nubu ndamushimiye DJ Israel yaraje mwabaye mu bambere imbere yuko bwira uwo munsi nyene yarashitse hajya aramfumbatisha n'ikira arambwira turaza kurangene bigenda igihe yama nagiye gusubira muri serire kumbe babajama babonye ko narosa amahera baciye bayatora warushe naruhuka burira ntangura kuvuga ati ijoro riraheze ndi mu buroko ibintu biragoye mwijoro agera kuryama wa mujama w'umunyumba 10 aca arampamagara muri serire yiwe ati ryama ngahe iruhande kwanje umva iyo respect man muri VIP man ko rari yumvise uyu numu artiste maybe naramuhaye munezero ni recompense kuri wavuga ati arabimerita burira sinamenye n'ukuntu naryamye nararositira uwo munsi buraca numva abantu bari ku uruyogoyogo rw'abantu benshi kuko sinari menyereye mvyuka numva uruyogoyogo rw'abantu cyane bwa ndi mugasho
cyane mva shaka toilette ndagenda muri toilette ndabye toilette mbona nibyaje ni bizarre avuga ati ntaco umugabo ategezwe gucana nka amasaha aragenda numva mama yaje kundaba ari hanze ariko bajya bajama baravuga kwanza nituri kora hasabwa amakondisiyo menshi kugira bagusohora uhure n'umuntu naho bagusohora umva ni serire mu yindi serire ucusohoka hanyuma ngacubona habara amabah hajya mugaca muvugana ari hanze uri indani kubera umva nta kondano wambaye ku buryo usotse hanze bogu difference n'abandi nta choisible bawambaye rero turavugana na mama 2 3 amacaragenda cinca ndasubirayo ndibuka isahindwi ajya amasaha abanyeshuri batashe niho twumva imodoka na piraje baca bamfatana n'undi muntu yagirizwa viol baramfatanya muri minute badushira kuri pick up turagenda twace duca ngaha kuri Lemebe turabandanya duca kuri Prince Reja duca kuri lycée dira akabanyeshuri bari batashe man umva igisanga urazi ko wajyano hama mbuteyage ijya pick up cihagarara minute funganywe n'undi muntu abanyeshuri bari mu mabisi rero ngwabonye kuko bo ntibari bwamenye ivyari byo neza umva babona ko menga maybe nagirizwa ubusuma kuko ufise minute umuntu akwagiriza icyaha cyose ashaka maybe babomo inzu maybe bishe maybe umva akwagiriza kijya cyaha cyanyuma abona gikomeye umwana w'umuntu ashobora gukora sije nabonye ambuteyage iraheze abapiti bari bamaze kurundana isoni numva ari nyinshi numva umutekano ataho turagenda shika kuri napo barandika abanyororo baje aratwinziza aho mu mutima wari umeze gute sinari bwabitaho refresh bwari bwadegeye oya sinari bwabitahure bien sinari bwabitahure ibyo biko birambako neza nari nk'ikiyumvira ibintu biko biraba ndashika muri napo nahasanze abantu 2 nibo bari bafungiwe umuhungu turi muri generation umuhungu akuze kidogo kuko yari yagize ibyapfa n'umugore wiwe n'undi muhungu nyene turi muri generation urashika mva urabona ni ruhande y'ikiyaga hategezwa kuba hakanya amasaha yose kandi apa yuko ari block uburimwo hejuru habasakaye urumva hari imbeho wasanga imbeho hari indani ndahamara indwi 2 ego indwi mu izo ndwi 2 wari ufite icyizere ko uzovayo uravye ingene waburaye oya kuko uwo wari yanyitwariye yaraza n'umupeje akavuga ati habe kuyaga basi kuko urashaka gusanga umupeje ari umukunzi w'umuziki yazi entertainment akavuga ati kuko ubu abapeje na bo mu nzego barakurikirana entertainment barayizi hamwe nunako hoba ibintu biri mugira ubucuti mumvikana ikintu oya rero aho niho icizere ubwa kabiri ibaze kuba no icizere canje cyace kigenda ndavuga ati aha nukuwota nyene avete ndabaho hanu naho naciye ngwarira kuko indwi 2 ziheze twaciye tuja muri park c'était mardi park rero uraja muri chambre de conseil bakakumviriza ari bien barakureka mumva makenga ururira rero je family yanje yose yari yaje bari bazi yuko dutahanye numva ari bamaze kubona ko ari ibintu byakemutse ni fresh nta muntu yishundi nta maraso yavuye ni ibintu easy biri réparable gusa atari byo igifungo 17h ziragera 18h zitangura kugera haraba rero wamenga ni proclamation abavyeyi baba barindiriye abana babo abagabo baba barindiriye abagore baba barindiriye abagabo kuri park nyene mwe muba muri nyuma mu kasho y'inyuma y'amagrillage bavuga ati wowe duhamagara caza ubutaza kuyumva zoba acataha muri liste rero yo muburira nabayo wanyuma abavyeyi bari bazi ko ntari baryohewe bari ebana nka sister yararindiriye gusa ebana nca mpobe ebana umva ngo ndimo sister ebana onyene yaciye kwa hasi ndibuka umupapanje muto yaranavunitse araho hantu barabimbwiye ati arakwaye kubera wewe kubera bari basiko ntaha riri ikintu cyababaje mama cyane ko nanuriye njya ntambabaza
amabaro ntangwe kurabira amabaro bimwe narabira muri filme amabaro ukarabira umuntu mu magrillage akabwira ati uzogenda uzoca ubona umuntu uyu n'uyu azokwakira yitwa de la chance Imana imuhezagire yaranyakiriye yarangwaniriye yarambayeho hafi iyo ari hose Imana imuhezagire rero ugo rugendo ndibuka sinari Jesse nkunda kurira narariza amosozi ntazi yavuye ndibuka umupolisi w'umumama yaciye ambwira ati BAINTURO tatoka tu ndabona ko nabandi banyororoye nabo nyene bababaye avuze ati G bazanye ngaha yari kubiri mwisite kuduha umureze mwisite tu uyu nta kibiciwe kuko nk'ubuje biragoye ko nkora ikibi no kwiba ntago bikunda kubera ahantu hose nciye baca bamenya rero urumva mba ndi G igihugu mba nimereye fresh abaji abari poa ndibuka ncitseyo kubera ari mu gihe cya corona twaci dushikira ahantu turinda kumara iminsi 3 turi nashitse mu mpimba ariko iminsi 3 nitegerezwa guhera mva twagiye mardi twavuye vendredi bacha dutwara mu makarti hajya hari amakarti angahe hariho ubwagiriza hariho preveni hariho mineur adulte hariho mineur enfant hariho infirmerie hariho infirmerie voilà naivuze hariho na quartier ruhande ya mineur adulte Ghana na makartier menshi hariho n'ayandi nyene rero ntangura gucagura amakartier umva ndacenshikira muri mineur adulte none cinshikira rero ubuzima bw'icyo gihe bwa mbere bwari bugoye cyane kuko byasaba kuriha amahera menshi byasaba kuri quartier zimbye saba kuriha amahera kugira uhabe uhabe ni nko gupanga inzu rero bisumba inzu nibumbi jana byinshi kandi urumva urariha aho iraryama n'iki izi rero ico gihe sinabona ubufasha kandi inzu nari nsize mbamo yari nayo nyene agumirihwa kandi amafaranga menshi kandi biba oblige ko ayo mahera y'ikartinda yariha rero ico gihe cyose nagiriye ibihe bibi niho nigiye kwibaho ndaregirariza ibintu ngene bigenda struggle nyinshi hajya kuko no muhira naciye ndabashira mu mariske bacha baguma baza kungemura ugasanga utwo bofunguye baciye batunzanira gushika naho ntangura kuvuga ati mama ntimwinyonge hiyo ifo yuko jewe ari kuwota ndawota ntaki mpambane ntaco ariko abapeti benshi ntibabe victime yacu byari ibintu bikomeye cyane yarashika nkaguma ndyamye batangura kuza kumvyura nkumva abantu ko bankubita mu mutwe akambwira uzo umuzigirisi n'umusazi uzozigira mu mutwe inguze kuzunguruka teha kugira wumve kuri kuratembera ntugumuryamye kuko ubwenge bwawe esprit yawe ibiboshe uriyumvira hanze ariko ubuzi kutajayo ntuzi n'igihe uzosoho ntiyazogira umuntu azokwifuza kugufunga abagufunze no mu bwonko sasa nkazamba yuko ndamenyera ikindi kintu cyari kiryoshe ari amamatch yaberayo ugasanga nanje nari ntangwe kugira entraînement kugira nyine muri equipe ariko ndabona ati ahantu bashaka kundandura ubwo bo baramaze kugira muscles zikomeye cyane bivanye n'imisosi bajya n'ubuzima babaye mumba baramaze gukomera barugaye nabiboneye muri entraînement umuntu akuvune muri entraînement yagatiye ndatasha ahantu ncamba murorezi mu bandi nagoma ndorera bwabusani bwawe mwisite n'ibindi byinshi bice bitaka hariya naho nyene hari abafans nk'uko man cortege abagengi kuko hari abagengi baba babonye umuji nkabo muragumana baba bari hajya nabo baja ivyo by'ubustare bigabanuka ku nzego ziba zagufunze no za justice n'izumutekano ariko abaji bagumara abajindana ino Tyro 6 mutoya wawe twarabona ko nawe nyene yabuze amahoro ndibuka aguma avuga ati dukora ibiganiro kwa byari bimeze gute mbega turamuzi mona yuko ari umuntu asanzwe umenga asanzwe aganira asanzwe
ari umuntu yumviriza bimona kiya gihe waramutuma ko intumwa vyaba bimeze gute icyo gihe cyangwa wavuga ati reka mpambane urubanza ruhere. En fait hari igihe umuntu akwereka visage yuko sishaka sishaka ntunensiste hagi umuntu akwereka iyo image kavuga nta kundi reka tubihe igihe cyonyine kirashobora kubyorosha kuko igihe nasanze igihe n'umucamanza akomeye igihe gihindura abatware igihe gihindura amateka igihe gihindura abantu umuntu ari mubi akaba mwiza umuntu ari mwiza akaba mubi umukene akaba umutunzi agakena cyari kizima kikavaho kwisi kikagenda rero n'igihe kirahindura ivyimviro by'abantu kuko ndibuka iyo c'était mercredi sinari nzi ko je nzinduka nja kubura nibyo ntabyo nari nzi kubera nari nzi yuko ugiye muri la chambre de conseil mukumvirizwa uca urindira ikiringo cy'amezi nkangaye nk'indwi zitatu cankwe n'ukwezi koshika kugira usubire kurenguka bagucira urubanza niba wabaye mukondane cyangwa niba weze bigende fresh rero sinari niteze yuko no kumva umuhamagazi kuko ari abahamagazi baza bakavuga liste y'abantu bazubikaja kuburana je sinari mfise na idea kuja kuraba nariko ndirabira menshi umenga bacabaza kumbwira twakumvise ejo uzorenguka habaye iki ntangura no kumva ubwo urashitse hariya wasanzeyo nicaye uzora bajya kujya parke ye ntangwa hariho ahantu hari amagriage gucanye muca mwicara ku bipine tuyaje ku bipine rero ko na family yawe nago bamwemerera bakubonera hajya barabaha nk'iminota 2 yo kuramukanya bagaca basubira hajya rero je nicanye n'abandi banyororo nambaye condamné fresh naturiye ndiko ndamedita sinzi ukuntu ntangutse guca puf ndamona cyo numva umutima uradunze sana uwoye monna walda ego kubera nayimaze igihe ntamubona amaso mu yandi afu ndamubonye surprise sinenze ikintu kinzanye ndamubonye rero kuko kenshi iyo ufunzwe image y'umuntu iguma igaruka n'ujya muntu yagufunze kuko n'abanyororo niyo baguma baza bakubwira ko cyane umva abari mu mutwe wawe cyane umwanya munini rero unamubonye utari umwiteze urumva ko ucugira coup de cœur umutima ugasimba cyane ariko ndi concentre nyene ndavuga fresh niba ari waje hari ikintu kigira kibe ngararamukana ico gihe oya we yaciyaguma mbari kuko ntago vyemereye kuramukanwa na family barayiha uruhusha ucubu muri mbari kidogo kuko abanyororo ntupfa kubegera baca barinjira muri chambre de conseil n'umuavoka wiwe turagenda rero ndani mama baramuhamagara rero abantu benshi nago bakunda kumenya yose n'ingene vyagenze haba iki bomva gusa BAINTURO yarasohotse umva nk'isto n'ahandi hantu bayizo dushitseyo twashatse no kuvuga ibintu byinshi narabonye yuko Monna azanye igitambara cera c'amahoro biranshimisha cyane ubaze umuntu naho yoba yagukora ikintu wowe wikeka ko kikubabaza akweretse imbabazi zirafuta ibintu byose man iyi ni isi turabaho uyu mwanya tukagenda ntabwo tuzokwamaho tugerageza gusurvivinga muri umwanya turimo ariko ejo tuzogenda kandi dutegerezwa gukozanya ko kugira tumenye how much ingene umuntu mukozanyije ko ababara si bibi ni ngombwa kugira ngo tumenye rero mbaze kubona zanye igitambara cera narumvise umunezero igitambara nyene si kuvuga igitambara c'amahoro mshase kuvuga ajerekana amahoro imbabazi mbwira ati aho bigeze nanje nabaye jeune aho nciye hose abantu barareklama yabo so mbonye ari vyiza ariko condition uzomara 6 mois utaririmba utakora n'ibintu by'ama interview 6 mois niyo condition 6 mois tubarambyandika ndibuka gusinya byarangoye kuko narashaka nsohoke nkore music man nari mfise inspiration nyinshi nari mfise ubutumwa bw'abanyororo nashaka guca nshikaho nyene ariko ambwira calm down
ndiyumvira mama carankubita ku bitugu arambwira mon fils sinyato na kare ntuhora umara umwanya munini udasohora ni easy. Monna wari umubona nk'umuntu agukenereye ko inabi, Monna arakugiriye imbabazi aje n'igitambara Man, byari cy'amahoro. tusha byanyibagije bijya byose by'imbere. Narumvise ko nanje mfise devoir yo kuzotanga imbabazi ku muntu nazo yankoreye iki, nazo banyiciye umuvyeyi. Ndumva ko yo kwiyumva amahoro na ame conscience ziyo na esprit ziyo bikuguruka kubera yahawa imbabazi. Imbabazi nico kintu cya mbere kiruhura umutima. Biriko biza kwindi poem idasanzwe. Monna uramubonye hajya we nta nkuru nimwe waruzi. Urasinye. Ndakeneye kumenya muri kajya kanya uhejeje gusinya hari icyo mwayaze na Monna? Ntabeshe nta byinshi twayazi, gusa twarashimiraniye. Biraboneka ko ari fresh, ko nta byinshi gose. Mwese cyafata inzira yiwe, mama arataha nanje guma hajya nabo barataha kuko nategezwa gusubira mu mpimba. Hari mercredi, jeudi rero mama yaragiye kurondera amandi sohora, acayiro nkateba kuko isaha 9 nta muntu asohoka mpimba. Baca baza rero izo saha zegereje, baca baza kubimbwira, ncenja kwegeranya ibintu fasta ngiye ncasanga inkengeri yapfutse. Umva ndaye muri prison n'abanyororo bose bazi ko mvaye. Byumva abari ibintu ntabwo ubuze umukunzi n'umwasi. Uri kuratubwira uko dusubira inyuma gatoya, wari mu bihe bidasanzwe, umwasi n'umukunzi umugani wawe yaragoye kubona, ariko ndakeneye kumenya ukiri muri bijya bihe, dusubira gatoya imbere ko tuja mu buzima. Umunsi mu mpimba panze gute? Umunsi mu mpimba kuri jewe nabanzi ko mbyuka nca koga. Navyuka nko mu masambiri nca koga kubera sambira amatara yabacitse. Nca koga, mpejeje koga hari n'igihe ntapfa koga nakaraba gusa mu maso sinoga umubiri wose kubera amazi abagoye. Nca muri PC ahantu duterura ivyuma fresh tizi tukagira tizi, tuvuye ngaho tugaca tuja kuri terrain mangayiko tukazunguruka tere tukagira tizi. Hama rero tukaca ngaruka nko mu masaha 4 cyangwa hafi 5 gaca noga. Noze byategezwa ko ca ndyama. Nakunda kujya igihe cy'isaha 9-8 niyo masaha nafungura. Isaha 10 amatara yabaje nacanja kuri TV ushika mwijoro nasubira kuja koga mwijoro, noga saa 7 amazi aje mwijoro kuko ara amarobine yo hejuru. Umuririmbyi afise ivyo yandika, afise ivyo aba yabonye byamubaye kakaririmba cyangwa inyandiko bivana inspiration ziza kwinshi. Hari ama inspiration waronse uri mu mpimba uvuga ati jewe ya ntaja mu mpimba inspiration sinari gufana zero. Kweli narabonye abantu bakundana mu bihe bigoye indani nyene muri etambi ariko akakwereka urukundo. Hari abantu mushobora kuba no muri eta nziza y'imiduga n'amazu ariko ntabe umuntu abana n'abantu, ariko cyangwa umuntu yitangira uwundi kandi afise ibintu. Ariko nabanye n'ahantu usanga umuntu atakina afise ariko ugasanga arashobora kwitangira uwundi. Iyo kwaza ni inspiration ya mbere. Narize urazi urahantu mu gasho nta muntu umweranda numwe abahari, bose biba bivugwa ko hari ibyaha bakoze, hariho n'ababa barabikatiwe. Rero ku maso y'abantu babyoroshe ko umuntu umuhuye akujije ati ugiye yakoze icyaha iki. Urumva kuba muri monde y'abantu bakubwira bakoze ibyaha nawe wumva ko bikomeye, biragutrubla ko uvuga ati uwo nokoshereza yo nkorera ibisumbi byakoze ujya muntu yatumye yinjira ngaha. Rero urumva psychologiquement naho nyene wahakura ibindi bintu. Bikomeje kwindi poem dasanzwe. Uravye ubuzima warimo kiriya gihe, hari abantu wari wizeye ko bazokugwana ko baraguhemukira niba kugwana. Nibo benshi. Mbega nimba bahari abo tazopfa bibagiye ni bana. Oya ntago ari kubibagira, icyo ntibagira ahubwo nibagira icyo nize. Naho kubibagira muri yo kote nashobora kubibagira, ariko icyo ntibagira nico nize. Kuko si ngombwa ngo uri mpaka haba abantu kugira ngo ushike kubyushaka. Oya hari igihe wewe ubimbarutsa abandi bantu bakaza cyangwa ntibazi, kuko muri projet zose upanga ntuzozushiramwe umuntu. Uzozuharura ko ari gishora kuba uri umwe.
rero icyo gihe nama nagigira précaution mu buzima bwanje nkagishira nkagiya nka réserve ko kizoba rero narakibonye ahubwo icyo ntazokwibagira nico nize nabo bantu kubibagira biroroshe kiriya gihe ntitugeze tubona publication nimwe yo muri Impamvu wari usanzwe urimwo igushigikira canke naho iguhoza ahubwo twabona umenga nti ibikubire aba kuri wewe ntaco bariko barabishima kubivugako oyaye aho ugiye kure tufata na en general ntabwo ari abajournaliste bose baje kuri kote yanje nta nabwo ari abantu bose baje kuri kote yanje hari abantu bagwanira umuntu mu bihe bibi ego ni bibi maybe ndi coupable ariko ntabwo ndi wo gutabwa rero mu gihe umuntu avuze ati ishusho brand yanje ntegezwa kuguma ndayoza imeze neza sinicafuze abari droit yiwe abari intérêt izo ni intérêt ziwe rero si ngombwa gwanire na intérêt zanje avuga ati jewe mfise iyi ni company izorera abana bace nubatse imyaka myinshi ntegerezwa kuyikuvra sishobora kuja muri ibyo bintu birumvikana je ntabwo nshobora kubibreminga kuko n'ikintu aba yarubatse simpaka habi iyo service shobora kutayigwa akazuguha iyindi kuko service ni nyinshi n'ubu ndacakeneye ama service ejo usanga bampaye indi sumbiyo yego muri kano kanya BAINTURO bari muri Impamvu canke se yakire narabivuze muri press conference so hari ariko reka bace banabimenyeraho ntabwo nkibarizwayo ukibariza muri Impamvu oyaye ntabwo nkibarizwayo biravuga ko icyatumye uva muri Impamvu ari uko satb atigeze kuraba mu mpimba atigeze agomba no kugushigikira kuko avuga kwiki inyuma yo kuva mu mpimba twarabonanye twaranabonanye ndajiwiwe turakirana ibyo ni bijya nagari ibintu ahubwo byari bigira bishike gusa kumvayo gusa kuko nta gihe kinini nari nsigaje n'ubundi naho ibyo byo mu mpimba bitari kuba nta gihe kinini nari nsigaje impamvu yatumye uva muri Impamvu ari ibyaye oyaye nahantu naciye ndaronka ndaronka inyigisho ndaronka n'umuryango nanje ndakontribuwa nafise ibyo nakontribuwemo mva n'umuryango twari dufashanyije ariko icyari kirenze ku umuryango nuko twaba turi close cyane tubana ariko nubu industry ni yindi nyene game ni yindi ahubwo navuze ati reka rero nanje nibego kuko ari amabije bandihira ama video ama audio bakandihira ibintu byose amasharge nk'umuririmbyi abakeneye ariko nanje ndamubwira ati mutama ifo kuba fier ko uzobyara umwana akura umwana azosoka akaja kubaka irazi umuvyeyi arababara cyane yavyaye umwana agasazira mu rugo se none we ntukura abandi barongoye ubwo umujyi ubugari nga ariko naramubwira je ndafise indodo yuko nzosoka mu rugo kare nkakwereka ko ushobora kwibeshaho rero nico cyari gutegezwa kuba kandi nta muntu adakura ni nkuko nawe uba waraciye ahantu ukavayo ukavuga ati ndagize media yiwanje n'ibintu bisanzwe bikubise ku yindi poem idasanzwe tuma dushikira igikorwa cawe uhera kuduhereza cyitwa Muhama ndakeneye kumenya imbere ko ndagishikira tugaruke kandi rero muri burya buzima gato imbere ko duca twinjira mu gikorwa cawe gishasha urafunzwe umwanya utari witeze Monna yagiye kugufungisha niwe anakure kuje tubwire uragarutse rero mu muryango uragarutse muri studio uragarutse mu buzima busanzwe hari ikintu cyambabaje ndi mu mpimba baranyandikiye barambwira message ngo Romeo yavuze ikintu kanaka kuri wewe Romeo yari president wa Mikado Musician ngo yarandondeye ngo sindamwitaba ngo kandi ntandirongira ndaraye imbere y'Imana n'imbere y'abagabo niyo nindahira ikomeye cyane ntago twe dufitaniye contact nawe nta nubwo yigeze ndondera maybe ashobora kuba yarondeye uwundi muntu akibazanije uravyumva rero hari ibintu nagiye mbonayo ndi ndani nkaba dessus nko kubona ari abandi bantu nasanga bariko barataka banyimbira icobo nkavuga navyo baruko ntaga ari nyene kubabara niwe ariwo kuvuga nani kitababaje patiri abakoreza icyo babaza gute kusanga ari abandi bantu ako nkavuga nta kibazo urabibona ni ibintu ni experience ucamo kandi gicita kwishimva kica kigukomeza rero
kuri iyo histoire novuga ko ari ivyo. Amabuzz arakogwa kwinshi kiya gihe wahowe n'icyo twakwita buzz. Mbega hari icyo ubona uhanura urundi rwaruka ariko rakora umuziki rwifuza gukora buzz canke rubona ko buzz rufise icyo rufasha mu kanovera k'ibikorwa vyabo? Buzz ntayo nzi, ahubwo buzz ujya kwitwa buzz kubera ibyo bintu bya trainings. Kuko habama bakora amabuzz ni benshi ariko ntibitraining. Urumva buzz ni kiya kintu cyamaze gutraininga. So buzz ntago umenya ngo iza kuba ryari, iki ni ibintu biba intentionnel, ni ibintu biba akari ibintu bitegurwa. Komeza kwindi poem idasanzwe uraduha igikorwa gishasha inyuma yo kuva mu mpimba uraduhereje indirimbo yitwa Mukama. Kubera iki Mukama? Inspiration yavuye hega Benturo? Nge ndirimbo aranteye ibibazo byinshi gwe ndayisohora. Nakubwiye ibintu byose naciyemo hajya. Man nashitse nsanga ndi mu mamwa amadeni gusa. Nza busore yarahindutse, mbona ibintu byose byarahindutse. Nta hantu usabye agasponsore wapi, nta hantu usabye akantu gasanzwe wapi, baranyima. Bagira ati uyu muhungu wapi, ntabyo agishoboye byinshi cyane. Ngo ndavuga ati ntegezwa kwigwanaho, naronka urumeca nkarubika, naronka ikingorongoro nkakibika. Gushika naho ntwiza ubufaranga ndashutinga, na shuti niyahera ndasubira yarangoye byatari muta. Kuko gusubira kuri hinzu kwanza amezi ntari mpari, guca nsubira ngasubira kugenda imbere. Tabaye ibintu birebire cyane. Rero byaramfashe time biranduhisha, ariko rero iyo inspiration yanje yavuye muri ubwo buzima nari mbaye. Kuko ndibuka bijya bintu mwabonye muri Mukama, bijya bya Butamu Boulevard, bijya bya Mafia Saloon, bijya bya Mafia Gang Choir, bijya nije nabicapye. Nabikoze muri Adobe, ndapima mesure ndagenda kubiprintisha ku mapapier, ndabishira hariya turakubita amarangi byose nitwe twabyikoreye. Bisigura byafa nabyesta igihe kinini cyane ya script kugira ndayitange. Biriko biza kwindi poem idasanzwe ucyuvyandika indirimbo urayisohoye. Wari wifuza ko uyumviriza asigarana iki? Indirimbo yonyine irivugira. Mvuze ati uwo nshaka asigaremo ibintu niko ndalimita. Indirimbo ni nini. Umwese aza gutaguhura ibintu ashaka, kuko umuntu wese afise gupansa ikintu afatiye kuri point ashaka. Rero ndiko ndalimita abantu, is no good man. Umuntu wese ariko uko yumva ni kwiri. Ariko apa yibye arimo realite. Haba y'umuntu biko ndiko navuga ati Mr Chauffeur igabanya ko kariro. Niba leta yarafashe ingingo yo kugendera kuri 40, ntabwo ari kubera ishaka ko abantu bagenda buke gusa. Hari abana bava ku mashuri, hari abantu bafite droit yo kujabuka, hari ibimuga, hariho abatamakazi. Uvuga ati gabanya umuriro kugira hagabanuka amasanga. Rero ivyo byose urabibona message zirimwo, gabanya karira abanyeshuri bajabuke, baje ku ishure ndezi. Haje ishure leta, ishure rya leta ni ishure ndezi n'ubundi umva rirarera. Bikubiza kwindi poem idasanzwe Benturo indirimbo irasohotse ku munsi wa mbere, inyuma y'umunsi umwe ngo account yo barayivye. Vyari biki? Wayibwe nande? Uwo muntu mufiki? Byo bintu byarambabaje. Byambabaje kubera byabaye nso indirimbo, kandi account yanje ntiyahora inyiganyitswa na gatoya. Ariko si account yonyine yanyiganyijwe, kuko ni Gmail bayigutwaye umbe ko na contacted zigenda. Rero Gmail bayihinduye mode pass. Ariko ndashimira umuntu yitwa Philbert, umuvieux Imana imuhezagire cyane. Yaciye azana umuntu w'inzobere cyane, umwubahwa, arakirekipera. Nukuri Imana imuhezagire. Yaranyeretse yuko afise umutima wo kwitaho. Hari abantu bayitaho ibintu n'umuntu w'umuvieux yubashe, ariko yarangwana umva ni service yarantelefone Mungu urihe sawa, gira ndakuzanira umuntu akomeye akugirira icyo kintu. Baragufashije mu nyuma. Mbega uwo muhinga yarakubwiye wagombye kugira nabi? Oya, yambwiye ati muri YouTube ndani ndo muri account ya Google barifise ko ibanga. Ntago bakunda kuvuga ibanga, kuko bavuga amabanga y'ibintu nga abantu benshi two kwicana. Amabanga ahishijwe inyuma y'ama mode pass. Rero yarambwiye yuko ntafise droit yo kumenya ivyo, kuko
bombaza nanje gituma ingene uwo muntu namufashe ugasanga bishitse muri Google bigasha byumvikana ko yamenye amabanga kuko muri Google ni hajya kwa muganga umuntu aje kwipimisha sida n'ucuja kubivuga nuko rero biriko biza kwini poem idasanzwe biragushikiye indirimbo iraje nize feedback uri kuraronka mu bantu man nawe urazizi kweti iki niyo cagiye ntago ukivuga uyu muntu wese arakibona kuko nawe wozimbwira urayibona iri everywhere abantu bayakiriye neza thanks cyane kuko apa yo gusora ijya ari yindi yitwa wabasani nayo iri encore rero nibinjoying anytime mu mwaka utarahera ndashobora kumenamo ikindi kintu kuko video iriho birakwiye karahora muri management uburi wenyene nize challenges uri kurahura nazo ndiko ndibako nizo challenge ko wumva bya bintu byose bahora bamfashe ndabyifashe haro nk'ibyo mbura hagiye ntishobora gutegura ikintu gasanga ndabuze budget ariko nta kibazo budget irata izoza nibikogwa hari abantu bafite ijisho babona bakabona tujya mu ngo twomongerera ku ikintu fresh je mfise idée mfise imigambi mfise plan umuntu wese aba yumva ari fresh ubu ntago arinda guca muri management arambwira tukungurana ubwenge nkazana tala nkazana brand nagashiramo amafaranga tukagira ico twungutse fast tugatanga ikori mu gihugu biriko biza kwini poem idasanzwe tugomba dusena abasozera BAINTURO ashikiwe n'ibi uraduhaye igikorwa ntudebukiwe nike kintu ubona kiri ku mutima utova ngaho utabwiye abadukurikiranye yaba inyigisho cyangwa ico bosigara inyigisho nuko dukunde abadukunda duharire abatugiriye nabi hama tubane mu mahoro turi bamwe turi hamwe dukora mu kibuga kimwe tubaye mu gihugu kimwe kundane dushigikiranire ntuzusumbishe umunyamahanga agaciro umurundi agaciro umunyamahanga azokaronka ari ku murundi yamaze kukaronka bisigura umurundi ahabwa intebe y'imbere kandi numirira abantu mfise show zine mwarabibonye mfise show izoba nga kuri Rukundo bar ngaho mwitenga micyungararo yo nga muri noho yose na hanu heza hari sound irenze bazoze tuze mu makesha ya Noel no kuri Noel tuzohora ku muzinda place ndaza kuyivuga inyuma y'iki kiganiro ndaza kubipostinga mu Cibitoki ca Rugombo kuri centre hamwe ni Buganda ariko ndiko numva abantu benshi yo mu Rugombo indani bariko barabukinga show kuko salle ntago twari precise neza turashobora kubabwira yuko abantu mu Rugombo dushaka kubaho umuziki kuko banibo bariko barabireklama rero umwanya n'umwanya turaza kuba confirma hakiri kare kugira ngo ibintu bizogenda uko ije jambo novuga ndabakunda cyane bantu b'Imana abawe n'abawe akajambo kamwe abarundi turakunze kubona umuntu acikwe mu ngorane yaba mu makosa cyangwa ataba mu makosa bagira ama prejugement ngo nabanza vyumve ngo niho yobona ngo abana bundi bakigira indero abantu nk'abajya wowe ku bwawe iyo kurasoma ajya ama commentaire uri muri bujya buzi muri mu buroko wabakira gutubahanura iki manje simparurira muri présent man je nzobaho muri futur rero harige muri no filme y'ubuzima zoboneka nk'abasasa ndabahanura kutazosiga histoire yo kuba basasa muri filme y'ubuzima bwanje BAINTURO ndagushimire cyane mu mwanya muto mufise mwemeye muraheba vyose murabana natwe ndagushimire cyane BAINTURO nukuri umugubito ushula none momola reka ndabashimire mwese mwahevye muri mu murabana natwe gutambara mugaza mbese biranagwaza ariko mukabana butwa garukundo kuri bikora juste gale kedrum for more sake black machine black biano camera rumusaza reka namushimira cyane mwita BAINTURO nabwira tumukabanira ibiza vyose byo kumvuga ku mubiri ko vyose birabaza nabwira ati bye bye ciao hasta la vista ula ushilo mushilo none